je nitwa Hakizimana Clovis aba ndongoye koperative twiyunge abarimyi b'umuceri bo mu Kabamba. Aha rero turi muri koperative twiyunge Kabamba mu ndimiro zigize iyo koperative. Iri ku mutumba wa Nyamabere, zone ya Musenyi, komine ya Mpanda, intara ya Bubanza. Ni koperative imwe mu makoperative akorana na SRD. Mbega amakoperative kugira atere imbere arasabwa gukorana n'ama microfinance, ico ciyumviro uwo mara kigize muri koperative twiyunge. Ego nkuko bisanzwe biri ku rutonde rw'igihugu, koperative twiyunge afise ama microfinance byagiye birakorana. Microfinance dukorana cyane ubu turi kumwe ni microfinance Korirake. Twakoranye kuva mu mwaka wa 2021. Kuva 2021 muri ko murakorana na Korirake, mubona karushara kahe? Uburusho burimwo kuko kugeza ubu abanwanyi ba koperative uburusho baronka nuko ingurane yo bayikeneye bayironka ku gihe, kandi Korirake ntigwira dutevya, nta n'inyungu ndende bashirako kuko inyungu ni ntoyi, ni bice 8 kwijana mu kiringo c'uburimi. Muravuze ko muronka iyo nyungu byoroshe kandi n'akarusho kaba kanini, na microfinance abegereye cyane twufata ko ari Korirake yaje kuborohereza kuko izindi dusoze tuzi zitari ngaha hafi. Korirake ni microfinance dukorana cyane kuko barashima irasanzwe dupangiye, barafise nagishe kubera Korirake yegereye abarimyi kandi isanzwe yitaho abarimyi. Yaremeraza turayiha aho dupangira, arafise igisha rya ku nyubako za koperative kugira yegere babarimyi ntibirirwe bararuha mu gusaba ingurane baje za Bujumbura baja he, baca bitora harya nyene kuri koperative. Twiyunge na Korirake kuva amaze gukorana, umaze kuva hehe mumaze gushika hehe? Kugeza ubu kuva aho dutanguye gukorana na Korirake, umurimyi yarorohewe kugeza ubu n'umwimbo wariyongeye. Tutaratangura gukorana na Korirake wasanga bigoye umurimyi umwimbo ukagabanuka kubera yabuze uburyo bwo gukurikirana umurima wiwe. Mugaho Korirake dushikiririye ubu umwimbo waragerageje kwiyongera. Tutarakorana na Korirake ko banwanyi baja kuja gutora ya migwazo hariya ku mamashini ayigenga mato kusanga n'akanyungu yoronse gahare mu kwishura ahandi aja gutora yangurane ku bantu bigenga. Ubu muhanura iki abandi batariyumvira gukorana na Korirake na cyane bakorera amakoperative? Ico twobahanura nuko bogerageza kurondera Korirake bakagirana ibiganiro kugira Korirake nayo ibabwire inyungu canke akarusho umunwanyi mutashobora kuronka mu gihe bokorana, babereka ivyo vyiza vya Korirake. Muri Korirake bavuga ngo barasanga ngo n'abarimyi mu mirima, ivyo nivyo namwe muri twiyunge barabasanga kukivi? Ego nivyo kuko imbere yuko batanga iyo ngurane banza gushika kuri tere aha mu mirima bakaraba igikorwa gishikiriwe na yangurane twasabira abanwanyi ko ari ivyo koko turababesha. Barashika kuri tere bakabona ati mbo yangurane basaba yo gusindagura nivyo bariko barasindagura, yangurane yo kubagaza nivyo bariko barahageza mu kiringo cyo kubagaza, barashika ku rubuga muri make. Kuri hahoho nimeza bikabagora, barafise ukuntu babarihisha mutarinze gushika kure? Mbo nkuko bisanzwe kurya nyene batworohereza twarabegereye twaraje gukorana n'abarimyi, n'ingurane yo tuyisavye bayitora aho nyene kuri koperative, kuri ryagisha koperative no kwishura bishurira aho nyene.